Ndabaramukije banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dutambutsa kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ICTV. Umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cane, dore ingingo nkuru nkuru ano makuru yacu ari buze kwibandako. Muri ano makuru turaza kubabwira ku nkuru imaze imisi iravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ku mupolisi apfunzwe. Umupolisi Jerome Niyonkuru yapfunzwe inyuma yaho abonetse ariko aravuga ubutumwa asaba abari mu nzego barya ibiturire kubihagarika kuko uburyo ibiturire atazobona ijuru. Turaza kubabwira vyinshi cane ndetse ngo no kwitegeko ripfunga uyo mupolisi ryavuye hejuru. Uyo mupolisi akaba apfungiwe mu mpimba. Amasoko atandukanye hari amakuru mashasha yaduhaye, turaza kubikurikira mw'idonido. Mu yandi makuru turibuze kubabwira mu gisata c'umutekano mu ntara ya Makamba harashwe amasasu mu kubanguranya imbonerakure zariko zigwana. Turaza kubabwira ukuntu hadutse uruhagarara hagati y'imbonerakure abanywanyi b'umuhari urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD. Abo rero bakaba batanye mu mitwe, ivyakurikiye mu nyuma muraza kubikurikira. Hakaba harashwe amasasi kugira babangurukanye izo mbonerakure zariko ziragwana. Mu ntara ya Rumonge ubujejwe uruganda rw'insamirizi nshasha Shima FM yarapfunzwe mu nyuma ararekugwa. Uyo yoba yarapfungiwe iki? Turaza kubikurikira muri ano makuru twabiteguye. Mu Rumonge amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana nta mafaranga afise. Muri ano makuru turaza kubaha idonido kubirabana n'izo nkuru zose. Ngizo ingingo nkuru tugiye gushimikirako ano makuru yacu. Nimba utarafyonda kuri subscribe ubanza ugafyondako kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro uraje uba mu bambere bashikirwa navyo. Tuyatangurire mu ntara ya Rumonge, amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana nta mafaranga afise. Abakiriya b'amabanki n'amashirahamwe n'abakozi bo mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana basa n'abiruhukiye. Amakuru dukesha uwukora muri banki vyasaba ko uwubikura arindira ko hari uwuza kubitsa amafaranga. Icabitumwe nuko ibanki nkuru ya BRB yafashe ingingo yo kugabanya amafaranga iha amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Igihe twahaca abantu bashaka kubikura ayari hagati y'ibihumbi 500 n'umuriyoni baronka igice, keretse abazananye n'uje kubitsa ayangana uko canke arenga. Biribonekeza mu bubiko bw'amabanki ata amafaranga ariyo, biribonekeza mu bubiko bw'amabanki ata amafaranga ariyo. Abaduhaye amakuru bakaba bavuga mbere ko igihugu cimirije gukoresha amaruble y'Uburusiya n'amayuani y'Abashinwa hirengagijwe idolare rya Amerika, bikaba vyahora ari vyo bituma hatangwa amafaranga make. Ubwo bukene bw'amafaranga butuma ababitsa amafaranga badasubira kwizera amabanki, bagashima kuyagumiza muhira hako baza guhangwa no kubikura utwabo mu mabanki. Abakozi b'ayo mabanki bakaba bavuga ko abaza kubitsa amahera ari imparugwa. Iyo tubonye uje kubitsa amafaranga turiruhutsa. Raba namwe abo bantu bari ngaho barindiriye amafaranga kandi ububiko bwacu bwera. Hagize uza kubitsa tugerageza kuyakwiragiza mu bakiriya. Bikaba vyasiguwe n'umukozi w'ibanki. Tubibutse ko ivyo bibaye inyuma y'amezi 2 banki nkuru y'u Burundi BRB ifashe ingingo yo guhindura inoti z'ibihumbi 10 neza 5 z'amafaranga y'u Burundi. Ubukene bw'amafaranga mu mabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana butuma abantu bata icizere bari bafitiye amabanki, bagaca bayabika mu mihana yabo kurusha. Vyavuzwe n'umuntu twasanze kuri banki ababaye. Amakuru twakuye mu mabanki yo mu Rumonge avuga ko ubukene bw'amafaranga bwibonekeza no mu yandi mabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana mu gihugu. Mu yandi makuru hari uwujejwe uruganda rw'isamirizi nshasha Shima FM yarapfunzwe mu nyuma ararekugwa.
uyo nawe ni Phineas Ndayishimiye ajejwe uruganda rwa Shima FM, insamirizi nshasha yo mu gisagara ca Rumonge ubumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Yafungiwe mu gasho k'igipolisi ka Rumonge kuva ku mugoroba wo kuri uwa kane, yagirizwa kwandika amajambo afise intumbero yo guhungabanya ibikorwa vya radio Izere FM yahora imukoresha. Phineas Ndayishimiye yarungitswe mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara kuri uwa mbere hafi isa imwe y'ijoro. Yari ahejeje kumvirizwa muri parike y'intara, yari yamuhagaritse isaha 11 n'igice ku bw'ababibonye. Intandaro y'urwo rubanza ngo nuko insamirizi Shima FM yatanguye gusamirana muri uku kwezi kw'indwi guheze. Abakozi bayo benshi nabahoze ari abakozi b'iyindi nsamirizi yaho nyene Izere FM, harimwo mumenyesha makuru Phineas Ndayishimiye yakoreyeho gushika mu kwezi kwa kabiri. Ubuheruka yahamagariye abagenzi nabo bakorana bashaka gukora uko bishoboka kose mu kuryosha abafasha mu biganiro vy'insamirizi ya kera kubahindukiza, nkuko biboneka mu biyago bagiranye kuri Facebook SOS Media Burundi. Uwo muyobozi mushasha wa Shima FM yarondeye umwe mu bari barongoye umugambi watunganya ibiganiro biriho amafaranga kuri Izere FM. Yararondewe n'abakora amatohoza kuri uwa mbere kandi aremeza ko yavuganye na mugenzi wacu kubw'umwe mu bamenyesha makuru. Ivyo yagirizwa Benjamin Bikorimana yatanguje Izere FM niwe yitwariye uwo yahoze ari umukozi wiwe. Phineas Ndayishimiye yatumwe ko na parike. Yagirijwe kuvuga amajambo agamije guhungabanya ibikorwa vya Izere FM, niko isoko ryegereye iyo dossier rivuga. Mugenzi wacu yumvirijwe, niko amasoko yacu avuga, acarekurwa ku munsi wa gatatu, azoza ararengutswa uko bikenewe. Mu gisata c'umutekano mu ntara ya Makamba harashwa amasasu mu kubanguranya imbonerakure zariko ziragwana. Haradutse uruhagarara hagati y'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD zibiri ziva muri komine Kayogoro nizituruka ku mugwa mukuru w'intara. Ivyo vyabereye muri quartier Makamba ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba uburaruko bw'u Burundi kuri uwa kabiri hafi isaha 2 z'ijoro mu bunywero bw'uwitwa Isidori Havyarimana. Bamwe muri bo bariko biyemeza ko baciye mw'ishamba ko bategerezwa kuvyubahirwa baciye babasimbirako. Bamwe muri bo bariko biyemeza ko baciye mw'ishamba ko bategerezwa kuvyubahirwa baciye basimbanirako, maze haduka induru batana mu mitwe. Kubw'abashinga intahe, urongoye imbonerakure Celestin Nibasumba aturuka muri komine Kayogoro niwe yarondegwa cane. Muri urwo ruhagarara umufundi yavyigiye akoreshwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yitwa Johnson, akaba yarakomerekejwe mu mutwe hakoreshejwe icupa, akomeretswa n'imbonerakure zari zivuye muri komine Kayogoro ziri mu modokari. Amasasu yararashwe n'igipolisi mu ntumbero yo gutandukanya iyo mirwi ibiri, vyarateye ubwoba mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara bibaza ko habaye igitero. Abasirikare n'abapolisi baratebutse gutabara. Imbonerakure zo muri komine Kayogoro zarashoboye guhunga ntizafatwa n'abo basirikare n'abapolisi baciye batangura gukizura. Kubw'amasoko mu gipolisi, izo mbonerakure zibiri zatowe ziranahagarikwa kuri uwa kabiri mu gitondo ku mugwa mukuru wa komine Kayogoro. Bajanywe ubwo nyene gupfungirwa mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca Makamba. Abanyagihugu basaba ko hoba amatohoza yimbitse kugira ngo abagiriwe n'icaha bahanwe hakurikijwe amategeko. Yandi makuru imbere yuko dusozera katugaruke ku nkuru nari nakubwiye y'ipfungwa ry'umupolisi
Caporal chef mu gipolisi yitwa Jerome Niyonkuru apfungiwe mu gasho k'igipolisi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, ariko aho akaba yarahimuwe. N'amakuru tumaze kumenya, akaba apfungiwe mu mpimba, ariko hakaba hari itegeko ryavuye hejuru. Iryo tegeko rimwinjiza mu mpimba ryoba ryaratanzwe nande. Amakuru twaronse avuga ko umupolisi Jerome Niyonkuru amaze iminsi 2 mu ibohero rikuru rya Mpimba. Nkuko twari twabibabwiye ku wa mbere, Caporal chef Jerome Niyonkuru yarafashwe ku wa gatanu heze inyuma y'ubutumwa yarahejeje gutanga muri peseri no mu biro vy'igisagara ca Bujumbura, aho yasaba abahakora kuvavanura n'ibiturire. Inyuma yajanywe ku bitaro benshi bita kwa Rojanti ngo apimwe ko akomeye mu mutwe. Abaganga barisamaza kubera bari bamaze kumenya ivyo ari vyo. Abo ku wa gatanu Jerome Niyonkuru yaraye mu gasho ko muri police judiciaire gushika mw'ijoro ryo kuwa mbere. Kuwa mbere yahavuye yumvirizwa ubwa mbere n'inyamiramabi OPG, bamushirako icaha co gutyoza inzego z'igihugu. Bukeye kuwa kabiri Jerome Niyonkuru yajanywe imbere y'icariho ca procureur wa Mukaza, acarungikwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Aho naho bamushizeko icaha co kwambika ibara abantu no kubeshera abapolisi. Itegeko ripfunga Jerome Niyonkuru ngo ryoba ryaravuye hejuru. Uyu munsi twaronse intahe ivuga uko ingingo yo gupfunga Jerome Niyonkuru yafashwe. Amahoro cane. Nivyo Jerome Niyonkuru ari mu mpimba kuva kuwa kabiri, yarasambishijwe n'icariho c'umushikirizamanza wa Mukaza. Uwamusambishije asanga nta caha kimwagira, aramweza aramurekura ngo niyisubirire muhira mw'ikambi. Hama Jerome ariko arashima intahe, akiriko arashima intahe, niho ngo haca haboneka urwete ntawamenye iyo ruzananye canke uwururungitse. Urwo narwo rwari rwanditse ko Jerome ahagarikwa burundu agafungwa. Ngira vyari bivuye hamwe hejuru nuko yafashwe. Mu ncamake apfunzwe atategeko riboneka yarenze. Ikimenyamenya ko vyavuye hejuru kumbure mu barongoye igipolisi nuko n'umuvugizi w'igipolisi yaciye atanga ikiganiro gisigura impamvu apfunzwe. Turashobora kwibaza ko apfunzwe n'abarongoye igipolisi badashaka ko ibiturire biri mu gipolisi bivugwa. Uko niko inzirakarengane yinjiye mu munyororo, maze abarya vya biturire yiyamiriza bagira kutumva ijwi ry'umuhanuzi, bagira ko baramupfunga baramuzivya. Abantu bapfunze Jerome Niyonkuru bariko baracafuza bikomeye ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, kuko kimwe mu vyo abarundi bashima uyu munsi kwa Ndayishimiye nuko yubahuka kuvuga amabi y'abategetsi barya ibiturire. Gupfunga Jerome Niyonkuru bisa n'ukubwira abarundi ngo ntimusubire kumviriza Ndayishimiye na karime gusa. Nimba umukuru w'igihugu afise abahanuzi, nibamufashe gutahura iyi mikino. Abarundi bararushe kubera ibiturire, none wubahutse kubivuga niwe apfunzwe mu gihe abanunuza amaraso y'abarundi badakogwako. Ninde azosubira kwizigira ivyo perezida avuga? Nyakubahwa Caporal chef Jerome Niyonkuru ntazohera mu munyororo. Imana akorera izo mukurayo kazima, atagirizwa kwiba canke kwica, azira kuvuga ukuri. Imana imurinde cane. Turashimiye cane abariko barashigikira umuryango wa Jerome Niyonkuru. Ubutumwa bwadushikiriye ko intererano zanyu ziriko zirashika. Mubandanye, ntabakoreye Imana yomaramara, nta mwana wiwe akwiye kurara ubusa. Tuhari imvuga kuri tuyishigikire. Dusubire tubibutse ko inomero ku bashaka gushigikira umuryango wa Jerome Niyonkuru kuri Eco Cash ari 71 548 639 yanditswe kuri Jerome Niyonkuru. Mu Cash 69
amajana 971 ubusa 56 yanditswe kuri Jerome Niyonkuru. Nayo abakoresha Bankobu inoti ni 69 amajana 971 ubusa 56.